Ese nuko reka turamutse abariko barakurikira kamera za Niocell TV nkuko byamurabizi ko nka Edison ndayahoze iyo nje hano ndabazanira vyinshi byiza kandi bimeze neza nkabangera nkanashimira cyane cameraman nawe sundi ni Kenny kano kanya murabona ko turi ahantu hari bash nziza cyane imeze neza iriko ivyandiko vya Empower TV ariko mukanabona cyane cyane no musora sa neza sinzi nimba ari umugabo cyangwa ari umusore mugaca ntangura kuraba ku ntoki ariko bigenda kose hari impamvu ari hano cyangwa hari impamvu yambaye kano gapira kajanye n'ino bash iri hano yitwa Claude ndakuramutse nongera ndaguha nikaze kuri kamera za Niocell TV. Murakoze cyane. Umeze neza? Imeze neza cyane. Ku batazi Claude na cyane cyane bashaka ko mubonye ku ncuro za mbere hano kuri kamera za Niocell TV ninde? Ya Claude uko mwavyumvise amazina yose nitwa Nzirimwe Jean Claude. Ya Nzirimwe Jean Claude ndo mbaga mu gisagara ca Bujumbura. Ubunye nkuko mubibona ngahanye mubona ibash. Ubunye nkabaserukira Empower Company ari irimo Empower TV. Userukira Empower Company ariko irimo ivutsemwo Empower TV. Iyi Empower Company mu bisanzwe imbere yuko tumenya ibijanye na Empower TV yari isanzwe ikora iki? Empower Company ikora iki? Empower Company numva yuguruwe vuba cyane itanguye vuba mugabo numva dufise imigambi myinshi cyane muri Empower Company nta kintu twari twatangura gukora kirenze ico mugabo muri Empower Company numva dufise amadomene atandukanye mu twifuza kuvyara mugabo muri bimwe tumaze kuvyara ubunye urabona ko amaze kuvamo Empower TV. Yes. Company munumvise company ni jambo riremereye ukuntu riremereye ukuntu gukora ibaririmo ibintu bijanye n'urudandazwa bitandukanye plan cyangwa mugitangura kwiyumvira no zina rya Empower Company haruhande yuko havutsemwo Empower TV ibindi bintu tukwitega bigiye kuvuka muri no Empower Company nibi ni vyinshi nko wavyumvise ari company vuba cyane dushobora kugurura hinguriro y'ibintu bitandukanye vuba cyane nuva niturabispefya neza mugabo nimara kuja kumugaragara ndibaza muzobasha kubibona mugabo vuba cyane muri company mukivyandika canke muri plan harimo ivyo mwateguye ibigiye kwitangira ibindi imbere nibi ibigiye kwitangira imbere ivyimaze kwitangira imbere nibi Empower TV ibindi nimara kugenda kumugaragaro vuba cyane naho tuzobamenyesha muzobibonesha amaso. Yes. Tuzibonesha amaso ndakuravye mu maso bigaragara ko imyaka ntirakurega niko bivuga ni wewe ubwawe uyiserukira ino Empower Company cyangwa ndayiserukira mugabo hariho kongera kubana mweneyo cyangwa ndayiserukira ngaha mugabo dufise visionnaire nkuko nari nababwiye mu kanya hari dufise visionnaire akaba ari muri US niwe muyobozi mukuru wa Empower USA. Yes. Yitwa gute nimba atari banga yitwa gute andibaza kino ni twe turamenye mwebwe muramenye twebwe gusa mugabo vuba cyane muramumenye umva naco cyo nagira cyenda kubaza kuko umuntu agerageje kuraba ibintu bisaba uburyo bisaba inoti mugabo urumva ko mufise uri nyuma yayo asanzwe abibafashamwo Empower TV ivutse haruhande izindi TV nyinshi dusanzwe dufise hano ku butaka bw'u Burundi je mvuga nti niterambere kwabwo ziracyari nanke kuko ngerageje kura mu bihugu bibanye cyangwa mu bindi bihugu usanga ari nyinshi gusomba. Nikiye kintu gishasha izanye kizoza gitandukanye nizo twari tumenyereye ku zindi TV? Bo icambere mugomba kumenya nuko Empower TV yaje isanga yandi ma TV no kuvuga icambere n'ubusabane yandi ma TV bufatanye turamahasa tugomba gufashanya mu bikorwa bitandukanye. Empower TV rero ikintu yaje izanye gishasha nga mu gihugu cy'u Burundi muri rusange ikintu gishasha yazizanye nuko igiye gufasha umuntu wese afise impano itari bwaboneke twero dushaka kuyibonekesha igaragara iboneke mu maso y'abantu no mu maso y'amakungu. Ani muzokibaza kuki izo mpano muzokibaza ko cyane nize impano nyinshi talent mugabo ubunye talent ubunye tuko turakorera ko ndibaza bashobora kudukurikirana kuri Empower TV tubabunye turacari muri talent ya gospel niyo turi muri niyo kwanza tukiri gatoyi then uko tugenda ndibaza ni hari eshel escalier tuzogenda tuduga then muzogenda mubibona nandi matara tuzogenda tuyacisha ko muzogenda mukurikirana. Kubera guhera muri gospel umuntu ashobora kwibaza ataba type ashobora kuba ari TV Empower TV ije gukora cyane cyane mu bakizwa secure yo gute kubera iki mwiyumviye guhera muri gospel par rapport ya secure twatangiye guhera muri gospel buryo umuntu wese afise ikintu
ukiciyumvira ndibaza nawe mu gutangura TV wawe ukiciyumvira ico bavuga ati ngiye gutangura kwanza kuri iki no kuvuga hari ama point agutusha akaba ari basha gutangurirako twe twabasha gutangura kuri ayonye kwa niyo twabonye ko niyo bashe kuza muri vision ya mbere kugira ngo tubashe gutangura kuri yo ayo ma point. Okay, murafise aho muzokorera canke office zo biri mu isakoshi kujya ko abandi hari abikorera arafise ama office menshi ni mu isakoshi bana mukifika nani quelque part ebana dukorana ikiganiro bimeze gute canke murafise adresse bimeze gute? Mbo twebwe nkuko mutogitangura murabizi ko n'ama TV menshi mu gutangura abantu uko ari bivuze batangura mu mashakoshi muga twebwe kubera twagize amahirwe twadufise notre visionnaire akaba ari mu bihugu cyo hanze akanoti urumva ko atari ikibazo so twebwe tufise aho ubunye twicaye nga muri Galerie Dico nga hafi na Benday niho tuko turakorera ubunye mugabo vuba cyane mu kwezi kumwe ndizera ko so hamagara kandi tushaka kubereka biro nshasha ya Empower Company. Nikatubwira ati adresse ni iyi abadukeneye bose udusanga nga. Yes. Nivyo gufita ubutanga uburyo ni kimwe hanyuma gufita abakozi bakora cyangwa bakoresha ubwo buryo ni kindi mumizi gute mu bakozi inguvu muzokoresha zoba zingana gute kugira ngo bya bindi mwifuza gushika ko bizimishiko byoroshye cyane cyane cyase guhagarara ku bakozi abakozi ubunye turi kumwe bose ari perfect n'abakozi bakora neza cyane kandi ubona aba visa loin bafise kugera ku iterambere ryo wa prefer wisonze iki hari izindi company bari basanzwe bakoreramwo canke mugira mutangurane bimeze gute? Niwe dutanguranye inguvu ndazaprecier gose cyane barakora bagashimisha byinshi cyane barakora muri côté technique hari ibikorwa mumaze gukora hari ibikorwa byinshi tumaze gukora ndibaza muraza kudusuiva kuri Empower TV baza kubona benshi logo then muze gususuiva hari ibikorwa bitandukanye hari healing moment hari soldiers ya Comanda hakaba hariho n'ama interview dukoresha abantu batandukanye ku masuje kugira ngo tubashe kubaka imitima y'abantu. Ni ikintu ciza cyane nofata ko n'iterambere ku gihugu kuko iyo hariko haravuka ibikorwa canke abajene bariko baratanguza ibikorwa ni no muri ya nzira yo kugwanya ubushomeri niko no bivuga hanyuma dukoreze kwerekana isura nziza ku butaka bw'u Burundi ko natwe naho dushoboye kugira ngo bari hanze babona ati bwabo ndabajene bo mu Burundi hari abanyurumogi abandi kino gihe barota club abandi bakarota ibina biriya mbwa kumva kugira ati nanjye hariho ubwiza nkeneye kugaragaza bw'igihugu ni ikintu ciza cyane. Claude sijya mbere sijya kabiri twicaritswe nkuko nka TV kanaka ivutse cyangwa hari yindi migambi kanaka ibigira igaragaza ku mugaragaro mugabo ukazusanga bigiye akayombe kero pole mu nyumugano nagasigara baza ati be vyagenze gute niki kintu mwebwe mugira muti iki kintu kizotuma tudahagarika ibikorwa tuzokomeza ikituma tudashobora guhagarika ibikorwa vyacu dufise gukomeza nuko dufise vision umuntu wese afise vision ategerezwa gukora kugeza ashitse kuri vision ashaka rero ntidufise gucika intege mu gihe dufise vision byari bigoye cyane mu gihe tudafise vision mugabo mu kubera dufise vision vuba cyane vision yacu tugomba kwishikako. Harabagira ati twe turatanguje TV muga ino TV ahanini nitwabona ama views ataduga canke iki bizoduca intege mwebwe hagati n'ibintu bibiri hagati yo ku prefera ama views no gutanga inkuru kugira ngo abarundi babone inkuru niki kintu mushira imbere? Twebusho dushira imbere no kubaka imitima y'abarundi n'abandi bose abakongomani abanyarwanda ibihugu byose twebwe ngaha tuvuze ngaha mu gihugu cy'u Burundi turimo ubunye ico dushira imbere ni imitima y'abene gihugu kuko dufise ku renforcer la vie des personnes abatuye ngaha mu gihugu cacu n'abandi bo hanze cyane mugabo ngaha mu gihugu cacu inyungu yacu dushira imbere ntabwo dushaka ama views cyane kurusha imitima cyane twe dushaka kubaka ari imitima y'abantu shira imbere kubaka imitima y'abantu navuga umengo shobora kuba no mu pasteur ukuntu Jonathan avuze ukuntu sobanura ibintu hanyuma nkanyugwa hari cyane bifitaniye je ndaririmba usanzwe uri muririmbyi muri ministère ya gospel muri ministère ya True Promises yahagira urumva ko nanjye naho mfise akantu kamwe mu yakanyongorera ibintu
ndo umuririmbyi muri True Promises bikagenda neza ariko bisanzwe bimeze ariko duheraheza empower hari umuntu ushobora kuza gusaba ati empower TV yoyo benshi baragize muga kakajambo ka empower bivuze iki renforcer anashatse kubareza umunyagihugu hariya nawe nyaragira ati n'ikintu ndungikiye cya empower no kuvuga iki muje ku renforcer muje gufashanya n'abandi gukomeza ibikorwa byari bisanzwe bihari muga namwe namugire muti ni kara murindi ginjiye murindi kugira ngo umuriro wake neza mu neze bananye bigenda neza nuko bisanzwe biri je nakindi nkora tarakubipfuriza amahigwe menshi cyane no gushika kuri vyinshi mwifuza kandi je nawe tugiye hamwe ibintu byose bizogenda neza nako bisanzwe bimeze nuko message yohereza bariko baradukurikira cyane cyane ugira ati iyi ni message nifuza kubahereza nico bifuza ko na cyane cyane kuri empower TV message ishobora kuha abadukurikirana kuri no munsi message ni imwe nuko boshobora gukunda media yo ngamo gihugu cyaje cy'u Burundi then bagashigikira media bataravye iyinye canke iyinye bakabasaba gukunda ivy'iwabo then akabona gusohoka hanze mu gihugu cy'u Burundi kindi nuko utarakora subscribe kuri TV Empower TV ashobora kuyikora kugira ngo uzakurikirane ibikorwa byacu bibashe kubaka umutima wiwe bashe kubaka umutima wiwe kindi ni TV nyine tuko turavugira ko ndibaza ni Niocell TV abakurikirana Niocell TV batarakora subscribe batarakora bijya byose bikenewe barabizi muri bwa bumwe no kubakana murashobora kubikora then mutwitege vuba cyane muri vyinshi vyubaka imitima yanyu murakoze cyane ariko bizi ikibazo kindi gice kivuka Comanda namubonye hano Comanda nawe yavyinjiyemo gute mu bya Empower TV mwamuro Chris Comanda TV mwahize ku ruhande Comanda TV irakora mugara abakozi akoresha muri Comanda TV then Comanda twamuzanye muri management ya Empower TV ni TV zibiri zinjiranyemo ntizinjiranyemo afise ibikorwa ayoboye za Comanda TV nkuko warubajije umva Comanda TV Empower TV iratandukanye mugabo muri bwa bumwe twese turi bamwe byumvikana ko ivyo akiniye muri Comanda TV bishobora no kugaragara kuri Empower TV bizo bimeze gute rero uko bimeze nuko afise team ikina muri Empower TV akagira na team ikina muri Comanda TV mutipa giye kumugwiza atunga mwamushimishije iyo bijya hose haraga contract kahari mugiye gukorana igikingana gute mbo contract nkuko twabivuze n'abandi bamenyesha makuru twari turi kumwe abonye turi muri ese then contract turasinya na mu kwa gatandatu mugabo contract hari twavuganye hanyuma twarumvikanye mugabo contract turindiye the boss ariko araza vuba cyane arashika then basinyana amasezerano byose kugira ngo bice bija ku mugaragaro Claude ndagushimire cyane murakoze cyane Edison merci beaucoup merci